juste ngoma ndagukomera iki gicapo cy'ukwezi ndagucerekezo cy'ukwezi ndaguhe sujet de prière ndaguhe icyo ugiye gusengera hejuru ubuzima bwawe kuva 33 rasoma dore ku murongo 12 biravuga ngo maze Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye ngo dugana abantu ariko ntiwamenyesha udutumanye yamara waravuze uti ndakuzi izina Uhoraho arakuzi izina Uhoraho arakuzi izina Uhoraho arakuzi izina Uhoraho arakuzi izina warambariye wow umuntu atari bwumve irijwi riko ravugana nawe this is your moment this is your time numwanya Imana ikirakubwira ndakuzi izina nibijanye n'ubusaba nibijanye n'imigendane yimbitse n'Imana hey yamara waravuze uti ndakuzi izina kandi wagiriwe ubuntu imbere yanje washaka kuma New Living Translation wagiriwe ubuntu imbere yanje nguyu Mose ingene ariko arabwira Imana ivyo bihe tugiye kubamo urazi iyo turiko turavuga imigenderanire ubusabane bwimbitse n'Imana ayibwina hawe hamagara ibwina h'Imana ayibwina hawe havugana n'ibwina h'Imana muvugana nk'umugenzi muvugana nk'incuti Mose ariko arabwira Imana warambwiye gutya ariko umvise ingene bagirana ikiganiro n'Imana. One day Moses said to the Lord, you have been telling me take these people up to the promised land, but you haven't told me whom you will send with. You have told me I know you by name, and I look favorably on you. Ndakuraba mu buryo butangaza, ndakuraba mu buryo budasa, ndakuraba mu buryo nkugirira ubuntu, ndakuraba nk'umuntu nagiriye ubuntu. Mose arazi neza icyo Imana avuganye nawe. Mose arazi icyo Imana aganiriye nawe. Yaramubwiye ndakuzi izina. Icyo ni cya mbere. Ingene ndakwitegereza, sindakwitegereza nk'uko nitegereza abantu, sindakuraba nk'uko ndaba abantu, simvugana nabo nk'uko mvugana n'abantu. Wowe ufise ubwiharire, urisangiza ukuri, ingene ndagufata biratandukanye n'abantu. 13 none raba ndakwinginze asangwa nagira ubuntu imbere yawe. Shaka mbwira umuntu hari muri kiro kibanza agasangwa wagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Imana igiye kugendana nawe, Imana igiye gukorana nawe, Imana igiye kubana nawe. Vyabitangaza yavuga agasangwa waragira ubuntu imbere yayo. Vyabitangaza vyose kimwe ku kindi uragiye kubibona bigenda bikurikirana hejuru ubuzima bwa uvyize n'uvamene ya muri kiro kibanza. Agasangwa nagira ubuntu imbere yawe koko nunyereke imigendere yawe kugira ngo nkumenye mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe kandi wibuke kwiryo hanga ari ryawe. Next aramwisura ati ubwanje ni Imana ikiravuga nabikuze mu Cyongereza. I will personally ubwanje ntugiye kubona umumarayika muri uku kwezi, ntugiye kubona intumwa z'Imana muri kuno kwezi, ugiye kwibonera Imana. Hari umuntu hari muri kino kibanza ariko arumva ivyo turiko turabwirwa, ivyo turiko turahabwa, ivyo Imana ikiravuga hano kuno muko, ivyo Imana ikirasabikanyana. Aravuze ngo raba nzokwijanira namwe ubwanje mu bijanye n'ivyo ukora. Imana igiye kubana nawe ubwawe mu bijanye n'ivyo yaguhamagariye, ugiye kubona kugira neza kwa amen ya muri kino kibanza. I will personally go with you, Moses, and
I will give you rest. Everything will be fine for you. Everything will be fine for you. Vyose bizogenda neza. Ibyo uzokora vyose bizogenda neza. Amakonekisi ugiye kugira azogenda neza. Imigambi yawe yose izogenda. Ibizanye n'urugo rwawe bizogenda neza. Ibizanye n'uruvyaro rwawe bizogenda. Amashure y'abana bawe azogenda. Vyose bigiye kugenda. Everything will be fine for you. Vyose bigiye kugenda neza. Vuga ngo vyose bigiye kugenda neza. Vyose bigiye kugenda neza. Integuro yawe ya mariage igiye kugenda neza. Reka mbwire n'abamama bibungeze muri kino kibanza, muzovyara neza. Ibijanye n'inda zanyu zizogenda neza. Muzoshikana neza. Amen. Ya muri kino kibanza imuzopfisha, imuzogirika. Amen. Ya muri kino kibanza everything will be fine. Kubera iki vyose bizogenda neza? Ni kubera ko yafashe ingingo yo kujana nawe personnellement. Iyo nyene ubwayo higiye kukurungikana umuntu wa muntera gwa imyaka 38 ku kidengeri Bethesda yararindiriye umumarayika, ariko ntiyabonye umumarayika. Yesu bwiwe yari yiziye, umubosi wa marayika yari yiziye, ukoresha abamarayika yari yiziye, utegeka abamarayika yari yiziye, umuremi w'abamarayika niwe yiyiziye. Ntugiye kubona abantu, ugiye kubona Imana. Ntugiye kubona abantu, ugiye kubona Imana. Iriyiziye. I will walk, I will go, I will personally go with you. Amen. Ya muri kino kibanza. Everything will be fine. Vyose bizogenda neza. Mukino vuga ngo mbashikana amahoro. Mbashikana amahoro. Dawidi yaravuze ngo ukorere uhoraho urugendo rwawe. Mwani mazamu ibijanye na destiny wawe ubikorere uhoraho. Ibijanye n'indoto zawe ubikorere uhoraho. Ibijanye n'imigambi ufise ubikorere uhoraho. Ibijanye n'ivyo vyose ukeneye gukora ubikorere uhoraho. Uhoraho umukorere urugendo rwawe rwose. Nawe aravuze ngo zogushikana amahoro. Uzoshika amahoro. Ibijanye no kugaragazwa muzobishikamwo amahoro. Ibijanye no guhisurwa n'Imana muzobishikamwo amahoro. Ibijanye no kwempacta isi mugiye kubishikamwo amahoro. Ibijanye no guhindura ubuzima bw'aba mugiye kubibamwo amahoro. Amen. Ya muri kino kibanza Imana avuze ngo vyose bizogenda neza. Ikibazo cyanibaza niki? Yavuze ko bigenda neza, ninde yoshobora kumuvuguruza? Yavuze ko uzoshika amahoro, ninde ashobora arahari n'abansi bakugwanya nabo nyine bagiye kubona kugira neza kw'Imana ku buzima bw'iwawe. 15. Thank you Lord. Mose aramwisura ati ubwawe uvirize umuntu ubwawe. If you don't personally go with us, don't make us leave this place. Ubwawe nutemera kujana natwe ntudukurino. Uyu n'umuntu azi imigenda n'Imana cyarisho. Uyu n'umuntu azi success hey hano muri nosi iyo biva. Aravuze nutayemera kujana natwe ntibikene kurindura dukura ngahe, kuko iyo twoshika he tutari kumwe nawe. Ivyo twobikora neza gute tutari kumwe nawe. Nutemera kujana natwe, don't make us leave this place. Turanse kuva ngaha. Ariko Imana ishime kuko ivuze kugaragazwa is to move from one place to another. Nukuva mu kibanza kimwe tukaja mu kindi. Yavuze ko duhishurwa. Si bijanye no kuguma mu kibanza. Ni bijanye nuko aza kagendana natwe, akabana natwe, akadufata ukuboko. Ndakunda hano ngene birivuga ngo Israeli namufashe ukuboko. Imana yemere igufata ukuboko. Mugiye kujana, mugiye kugenda. Amen. Ya muri kino kibanza.
ngumwe yigeze kugira iyerekwa n'agakuru yigeze kumva ariko kandi kubaka ngumwe yigeze kugira iyerekwa Imana mubwira ngo ndagiye kujana nawe ngo igihe yariko arabona bari kubajana n'Imana yarabona ibirenge vyiwe bibiri akongera akabona n'ibirenge vy'Imana biri kumwe nabo yabona ibirenge bine hagera ahantu aza kubona rikabona ibirenge vy'Imana gusa ivyiwe ntiyabibona hamagira confusion yibaza mbega Imana cyari kumwe nanje ko navuze kiza kujana nanje canke yantaye yansize shaka mbwira umuntu hari muri kino kibanza Imana ishobora kureka kujana na Imana ishobora kugutererana biravuga ngo ntaho nzoguheba ntaho nzokwibagira I will never leave you nor forsake you nta musi numwe izokwigera iguterana igutagace mu rugendo yavuze kijana nawe izotangurana nawe yongera isozane nawe muzotangurana kuko ni alpha mwongera musozane kuko ni omega uvize amen ya muri kino kibanza n'uwambere akaba wa nyuma niwe yugura ntihagire uwugara amen ya muri kino kibanza arabaza turacyari kumwe nanje Imana mubwira ati ndacyari kumwe nawe hanyuma arayibaza ati none ko niko mbona ibirenge bibiri Imana isamubwira ati aho hantu uri kuraca bari baguteze mine bari baguteze ibisasu rero naguhetse ibirenge uri kurabona si ivy'iwawe ni ivy'iwanje wewe uri mu mugongo wanje singomba kugira icuba biravuga ngo azozigama amagufa yacu nta na rimwe rizovunika azorinda ingingo zacu amen ya muri kino kibanza azozana natwe dushikane amahoro nutajana natwe if you don't personally go with us don't make us leave this place hallelujah murongo wa 16 aravuga ngo none nigiki comenyekanisha yuko nagira ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga mbega suko wojana natwe umviriza ibi mose bibaza Imana isanzwe bizi cyo gituma niyo ubwambira atangwe kumubwira ngo I will personally go with you zojana nawe ubwanje n'Imana yari ibizi impamvu si yindi nuko Imana muri ku kwezi iragiye gushiraho itandukaniro hagati yawe n'abandi nigiki comenyekanisha ko nagira ubuntu si bose kino gihe turiko tubona bari bagira ubuntu wari yagira ubuntu hano rihari mose nigiki comenyekanisha ko nagira ubuntu imbere yawe nigiki comenyekanisha kuri mu gihe cyo gukayangana nigiki comenyekanisha kuri mu gihe cyo kugaragazwa nigiki kugaragaza cyuko uri mu gihe cyawe cyo guhisugwa n'Imana nuko Imana ijana nawe nuko Imana igendana nawe nuko Imana ikorana nawe uvyize amen iri hejuru cyane hallelujah bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi kugendana n'Imana bizo gutandukanya n'andi mahanga yandi ari hano mu isi kugendana n'Imana bizoshiraho itandukaniro kugendana n'Imana oh my goodness bizoshiraho itandukaniro ry'uko uri umuntu adasanzwe uri umuntu Imana agiriye ubuntu uri umuntu Imana yumviriyeko uri umuntu Imana yateguye kuzoshikana amahoro reka nsoze 17 ora wishura Mose ati nico vuze naco vuze numvurunganwe rushasha rwahishuwe na Kristo muri kino kibanza ora wishura Mose ati nico vuze naco ndagikora nico nacuvuze ndagikora kuko nakugiriye ubuntu nakumenya izina nico naco muvuze ku mugabo w'Imana nzima ndagikora mutaretse ibiganza vyanyu mwakire ibikorwa vy'Imana ku buzima bwanyu ico watuye cose ico wavuze cose ico ugomba cose ora agikorera ubuzima bwawe oraho agishitse ku buzima bwawe oraho agikorera ubuzima bwawe bimenyekane yuko wagira ubuntu imbere yayo kandi yakumenye mu izina amashimenshi ku mwami w'abantu magurutse ku maguru yanyu ushima Imana mwami Imana turagushimiye itsuri mu buzima bwacu kisezerano ryawe
atakintu na kimwe gishobora kurikura mu buzima bwacu. Warasezeranye uravuga ko uzojana natwe kandi tuzosoza urugendo rwacu amahoro. Ndagushimiye ko muri kino kibanza twongeye mwami Imana yanjwe neza kumva twibutse iryo sezerano, kandi nta kintu na kimwe gishobora kuribuza gushika mu buzima bwacu. Senge abahungu n'abakobwa bawe, senge abapapa n'abamama bari muri kino kibanza, buri muntu wese mwe Imana mwe kugendera muri bino bihe bidasanzwe byo kugendana nawe mu buryo bwimbitse, kugira ngo busabane nawe, kugira inzara inyota vyawe mwami Imana, n'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Nagire ikindi mwami Imana ndiga neza barutisha imigendanire yawe yimbitse mu buzima bwawe, ariko mwami Imana ibagize vyose mwami Imana yanje uhambaye, ico bari cose mwami Imana babeho igihe cyose mwami Imana bashima bagaragaza ukugira neza kwa n'ubuntu bwawe uzobukoze mwizigirwa. Ndabahezagiye ngo mwami Imana uku kwezi kuba ukwezi ko guhembuka, kuba ukwezi ko kunywesha ku migezi yawe, kuba ukwezi ko kuryako, kuba ukwezi ko kugendana nawe, kuba ukwezi ko guhishurwa, kuba ukwezi aho ivyo bagiye gukora vyose bizogenda neza, kuko waravuze ngo vyose bizogenda neza. Urakoze mwami Imana, turagushimiye kandi tugukomeye amashi menshi kuvyo uri kurakora kandi ugiye kubandanya ukora. Izina ryawe rishimwe hejuru, tugukomeye amashi menshi ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.